Ndabaramukije bakunze ibiganiro vy'isanganiro ndanabaha ikaze muri kino kiganiro isanganiro ry'imiryango. Uno musi tukaza kuganira kubijanye n'ingaruka zo guhindaro abantu bo mu miryango canke inshuti ku miryango ibakiriye. Biramenyerewe mu miryango y'abarundi itari mike kitanga indaro ku bantu bavuye mu miryango yabo canke bazanywe n'inshuti z'iyo miryango. Ahanini abo bantu baba baje kwiga canke ugukora akazi. Bamwe mu bubatse baramaze gushikiriza ko hariho igihe bano batunzwe bashobora gutuma haba kutumvikana hagati y'abubakanyi. Bega none ugutanga indaro mu muryango ubu vyifashe gute? Bifise ingaruka izihe? Hoko gwiki kugira ngo ugusaba canke gutanga indaro ntibize vyonona umubano w'abubakanye. Ibi ni bimwe mu bibazo tuza guca hirya no hino muri kino kiganiro kiremeshejwe nanje Vestine Butoyi turi kumwe n'abatumire batatu wa mbere akaba ari Leonidas Kirombo Serugo. Leonidas ndakuramutse. Muramutse neza Vestine. Ndaguhaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Odeta Kimana inarugo. Odeta ndakuramukije. Ndabaramukije cyane Madame Vestine. Ndanaguhaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Turafise n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'imibano nawe ni Blaise Izerimana. Blaise ndakuramukije. Yego ndakuramukije cyane. Ndaguhaye ikaze kandi. Yego mwakoze gose kudutumira. Mu kwinjira mu idonido rya kino kiganiro kibazo ca mbere kandi cyerekeze kwa Leonidas Kirombo. Leonidas Kirombo no munsi aho ubaye ubona ibintu bijanye no gutanga indaro vyifashe gute? Ego ico kibazo ni inkoramutima cyane uko turabona ko haduhererana cyane nko ngaha mu bisagara tubona ko hari abantu bava mu mihinga itandukanye mugabo ugasanga baje ku bituma bitandukanye nyene nkuko mwari mutanguye mubivuga hari abaza baje kurondera ubuzima akazi, hariho abaza baje kwiga amashure, hariho nabandi baza baje kuramukanya. Hariho rero abamara umwanya muto muri kino gisagara mu mihana iwacu nabandi bafata umwanya ukwiye nk'aba baje kwiga canke kurondera ubuzi. Aha rero kandi umuntu kumenya ko bari mu mice myinshi, hari abaza bakiri bato n'abaza bakuze, hari abaza nk'abavyeyi baje kuramutsa abana babo ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Umuvyeyi akagira ati ngenze kuramutsa umukobwa wanje amaze igihe yarubatse ugwiwe ngenje kumuramutsa akaza kamara indwi imwe canke imisi 3. Hariho nuzaje gusaba akazi akagira ati gwaruka muri babandi gwaruka tuzi bava mu ntara zitandukanye nabo nyene yakaza kuba muri uwo muryango umwakiriye agakora akazi mugana nabo nyene ugasanga bisaba yuko abaho nk'abandi babayeho ngaho muri urwo rugo. None Kirombo uno munsi aho baye muri kijya kibano urabona yuko bariko baratanga indaro z'umwanya muremure kuri bene abo bantu? Ego indaro abarundi bacazitanga kandi biri muri kamere k'abarundi kuva na kera bamye batanga indaro. N'umuntu batazi baramuha indaro. Avuze ati jewe buranyiriye ni mu mpindaro hama ejo buzoca ngenda mbandanya urugendo baramuha indaro. Nico kimwe rero n'umuntu agira ati umwana ndamurungitse Bujumbura kwiga ashikira ku nshuti nko ashobora gushika ku mugenzi nayo baramuha indaro akiga umwaka ugahera hama kaja mu bundi buzima kabandanya. Rero abarundi baratanga indaro nyene kandi ukabona ko babinezererewe babigira nk'abashaka gufasha abandi kandi ni vyiza gushika umunsi nibaza ko atawigaya mugabo ngatoza kubibona intambamye ntizibura ni inkurikizi ntizibura naho turaza kwagera Kirombo. Ego Odeta Kimana ikibazo ni cyakindi uno munsi uri narugo uramutse urugo uraraba amatungo y'urugo ibi nabiriya kubijanye no kwakira ababa mu rugo gutanga indaro murabona yuko bigwiriye aho mubaye? Ego murakoze Madame Vestine. Nkuko dusanzwe tubizi mu migenzo y'ikirundi kwakira umuntu wo mu muryango umushitsi canke umugenzi novuga ko ari nk'umugenzo w'abarundi n'abarundi kazi. Rero sinovuga ngo nta bihari birahari. Ariko uno musi ko dufatira ku ndaro y'umwanya muremure umuntu ashobora kumaraho umwaka niyirenga. Ego dufatiye akarorero nk'uku usanga uko tubaye ngaha mu gisagara benshi usanga tutarimvukira zo ngaha mu gisagara tuvuka mu mihinga itandukanye mu ntara zitandukanye
twahuriye ngaho i Bujumbura tuje kurondera ubuzima rero muri ico gihe iyo umaze kushinga urugo ngaha i Bujumbura ruguru wasizeyo abo muvukana wasizeyo abavyeyi wasizeyo imiryango yo ku bavyeyi bawe bose baza bagana mwebwe baza bagana wewe bagusaba indaro nk'abanyeshuri canke nk'umuntu yaronse akazi atararonka uburyo bwo kugira ngo yiyungunganye aronke urugo rwiwe canke aronka ahantu ashobora gupanga uca usanga aje akugana agusaba yuko uwo mutunga kandi ibyo twakuze tubibona ari nayo migenzo y'abarundi n'abarundi kazi ego novuga yuko rero ico kintu sikiko kiravaho no munsi canke ejo ego Blaise Izerimana w'umuhinga mu bijanye n'ikibano n'imibano uno munsi ugerageje kugira umwihwezo ku bintu byo gutanga indaro z'umwanya muremure mu kibano no munsi ubona vyifashe gute Ego murakoze najewe sinja kuri ivyo abandi bashikirije nukuri umuntu wari wese arabibona yuko uwo mugigo uriho nkuko wamye kuva kera murazi kera ko baca umugani ngo umuryango no wose abagira baba bashatse kuvuga aho uzoja uzohasanga inshuti guha indaro iguha amazi ibintu nk'ivyo nyene rero nuno munsi kumva zitandukanye imiryango ayi Bujumbura canke na ruguru mbere cyane cyane kumva zo kwiga canke uje kurondera akazi kubijanye n'imvo zo kwiga haniniya niho usanga hari batanga indaro y'umwanya muremure kuko babwiza kumurindira gaheza mbere n'aheza mu gihe atabararonka akazi canke atabararonka ukunda bigenza akaguma mu bandi bana akaguma mu muryango ego na ruguru biriho haraho usanga umwana ashaka kwigisata iki canke kiriya ugasanga hatumbere nta kiriho baca batanga rero kurondeza muri bayinasenge bando icyo bapfana bashobora kuba hari ahantu hegereye iryo shuri ugasanga bamurungitseyo baramuhaye indaro ego numugigo uhari kandi wo kuva kera nkuko ntabandi babivuze ego Oje kuvuga yuko ari umugirwa uhari wahamye kandi atari uri buhave ugereranije imyaka yaheze ni uno munsi ubona urugero rwatangwa kw'indaro kera uno munsi ari cyo kimwe biragoye ku kibazo n'ikibazo cyoroshe utabanje kugira ubushakashatsi kugira ngo wihweze ugire étude comparative y'ingene vyari ukambere ibiharuro n'ibiharuro bitangwa kw'indaro uno munsi ahubwo ko isi gendera hindagurika kera nta bisagara byariho mugura n'ubu harabaye ibisagara n'ibisagara ntusanga bimeze kumwe no munsi biba bimeze uku hama heze imyaka bigahinduka kandi uko bihinduka niko n'imico yabihinduka niko ababirimwo bakira nk'imigenzo yo hanze ugasanga umuntu avuga ati ngomba kubaho nk'abanyaburaya umugabo umugore umwana umwe canke babiri apana yandi masishaje n'amategeko ari baba bavuga bati umwana kwije imyaka 18 ntasubira kuba mu muryango bazi kubihugu bimwe bimwe iburaya ko ariko bimeze akaba hari abaca bagomba rero kwikonforma n'ivyo bivanye n'ingene baba babona canke baba barabayeyo ego urumva biragoye kuvuga yuko biba byarahindutse ibiharuro canke iki mugabo ni ikintu kiriho kandi kiza kirahindagura isura bivanye nuko imyaka igenda irahindagurika ariko Blaise kubera kuno munsi hari ugwaruka gwishi atari ruke rupanze kandi bafise ibisanira uko nabivuze nti uko imyaka igenda irahera ibintu birahinduka no kuvuga kare baje i Bujumbura ugasanga bafise imiryango bakabakira uno munsi rero hari abo usanga bavuga bati nta mwana twakira hako tumwakira dufuma tumupangira ari nabo riga baba bapangiwe nabo nyene mugabo kavuga ati hakuza kuba ngaha reka tubapangire no kuvuga kandi kare ivyo vy'ugupanga ntibabo hari naho babona ko bidashoboka mugabo ukebuke nimba harabaye babiri canke batatu bapanga bakabona ko bishoboka no mu muryango kwa busanga hana bavuga ati si cyoroshe abavyeyi babo bakavuga ati hako ndamurungika kwa naka usanga ari n'utundi dupfa dirikane menda mupangire kuko
ubu haraho kantu uvuga ngo aje mu bandi basore cyane aje mu zindi nkumi niyo baraba cyane kubera wa muco nyene ego bavuga ati reka naje mu bandi basore tumurihire tureke kuja kugorana n'ubuzima bwarazinze ego kirombo uri serugo no munsi biko batanga indaro biriko birahindura isura hari abahitamo gupangira abandi ntibabe muri uwo muryango mugabo akavuga ati reka tukupangire tuzoza turakurihira ivyo ushaka mugabo ntubaha ku bwawe nizihe ingaruka zo gutanga indaro ku muryango wakiriye abo bantu cyangwa ikibano ubwa mbere hoho turazi ko umuntu aza gusaba indaro kubera abayikeneye mugabo kenshi n'umuryango mwakiriye nawe nyine uba ufise nubwo nti uburyo canke ubushobozi ku buryo ushaka kumwakira mugabo ubwo bushobozi ntibwama bwabonetse ubwo buryo ntibwaba bwabonetse uyu munsi bashobora gusanga urugo ruri mu mugabo n'umugore n'abana ugasanga baba mu cumba kimwe cyangwa ivyumba bibiri none ngaho kwakira abantu bangahe biragoye nawe ufite umutima wo kubakira urarengerwa wiyumvira yuko uko kuntu baje gupangira umuntu akwabuza aho bamushira ego hari cyo kuraho bamushira mugabo none igihe bagira bati nawe nagenda cubwenge arondere abone ubuzima ko bugoye cyangwa usanga inshuti nko karabivuga umuhinga ati nabonye rwasanga kuri ubu ntibace bashoka bamwakira ashaka ati reka tumushire hariya kuri ubu turavye uburyo twokoreje mu kumutunga mu nzu n'ukuntu n'ikibanza dufise mbwa tumushize hariya twari tukamufashiza yari uhawe indaro mu muryango ntashobora guca ubwenge cyo kimwe n'abagiye kwibeshaho mugabo hajya iyo umuntu abakiri muto hama akashigwa mu buzima nk'ubwo bugoye nawe arakerebuka araca ubwenge hari umugabo ucagira ati baranyigijeyo ntibashimye kuntunga mugabo hajya no kuraba neza kuko kuba ufise umutima mugabo bikakunanira hama rero ukazusanga wa wundi washaka guha indaro aciye abona kumengura mwase kandi wari mu bantu bari bamuhaye bashatse kumufasha rero ugasanga arabwira ati katumuhe ahazo agiye kwigenga tumufashiriza hari ivyo akaza kamenya no kuntu yifata reza bigaciye kamucisha ubwenge mbwa rero wowe ufise urugo uhamukaza gutunga umuntu ushaka kumufasha rero novuga nti wabikoze aho ugeza wewe yashimangira ko wokora byinshi gusumba mwana bigukundiye niko bivuga none nizihe ingaruka zo gutunga umuntu mu muryango ingaruka ni nyinshi wewe uramutunze naye ntabwo mvuga ivyerekeye uburyo byerekeye aho umuntu abaye washaka gusanga wewe ukoresheje uburyo bwishi kuri ubusumba ubwo tuzakoresha uri kumwe n'abana bawe n'umufasoni wawe izindi ngaruka nuko narabivuze n'ubwa mbere ushaka gusanga utunze nawe atavyakiriye neza abonye ukuntu ngira ngo atashoboye gufatwa neza nko yavyipfuza ushaka gusanga yagira ati je nashaka yuko mba muri no rugo nta hamasaha nkeneye bamfungurira nko navyipfuza nkafatwa nk'umwana mu bandi ivyo byose wasanga ntuciye ubironka ucugira uti rwa rugo bamfashe nabi kandi bo bagerageje kwikokora izindi ngaruka nuko aho ni ku rugo ushobora usanga n'izindi ngaruka zijanye kububakanye naho nyere kandi mu rugo umugabo n'umugore batavyumva kumwe umugabo akavyumva umugore ntavyumva bifatiye ko umuntu muhaye indaro ashaka ari inshuti y'umupfasoni cyangwa ari inshuti y'umugabo twama tuvyumva ngo usanga bitumye mudahuza mushwana mbere ugasanga n'inzankano ziravuyemo amatati aho ni hagati yabubakanye birashobora no gushikana hagati y'abana ugasanga abana nabo nyene hari batavyakiriye neza ko mwahaye indaro ubundi muntu wo mu wundi muryango ashaka kuba ari inshuti cyangwa umugenzi mugabo usanga ingaruka ni nyinshi zituma ngira ngo urugo ruheze ushaka kugira amatati kumbura uko gutumvikana kirombo kurashobora kuva ku nyifato uwo muntu ahawe indaro yagize neza cyane bashaka kuva ku nyifato z'abamutunze bashimye kumutunga nkuko ushaka kuva kuri uwo muntu baje gutunga ko nawe nyine bashaka gusanga ngo nayivuze akaza agira ati jewe bariya n'inshuti bariya ni bateza kumfata neza muri ibi nabiriya mugasi bya ciyaronga gusanga nawe cyo yigenza ukundi ashaka ko ari umwana w'umukobwa
agataha amasaha agoye waja kumuhanura akabona ko umengo uriko uramugwanya ashobora kuba ari umuhungu anywa agacupa gataha atevye ukamubwira uti aho uraho wewe raba amasaha utahirako canke kora n'udukorwa two mu nzu yari umwana atunzwe mu rugo gukora udukorwa byo bari bisanzwe ikibi ni uko mukoresha ibi nk'umukozi canke kandi utamuhemba canke ukamukoresha ibikorwa biremereye bimusumba muga ko bikora udukorwa dusanzwe nk'umwana wo mu nzu byo bari bisanzwe mwasanga ntibavyakiriye nk'uko Odeta Kimana inarugo ikibazo ni cyakindi mbega uno munsi ni kubera iki hari imiryango ihitamwo kuja gupangira uwo bohaye indaro gusumba kumuha indaro muri iyo nzu ego murakoze ubu niyumvira yuko imiryango ihitamwo kugira ngo nk'umwana uba yakiriye igende kumupangira canke imutunge hari imvo nyinshi mugabo ngerageje kuvuga nka zikeyi ubwa mbere hari igihe uba uva nko muri famiye itifashe umuryango utifashe bose bakaba bahanze amaso wewe bavuga bati turafise uwacu ari Bujumbura ugasanga muri uwo muryango bose bahanze amaso wewe nawe ntibamenye yuko ini Bujumbura aho ubaye ushobora kuba uri muri chambre na salle ufise n'umuryango urumva kuzanamwo abandi ko bica bigora mugabo gacuvuga uti kubera bwa buntu na ya migenzo yacu y'abarundi n'abarundi kazi uramwemera ukamwakira mugabo ukacuvuga uti jewe ndagiye kumuronderera azobane n'abandi cyane ndamupangire ibisabwa byose nzobikora ico ni cambere cya kabiri naco hari gihe ububona uti wiyumvira uti uno munsi amikoro yajewe n'umushinga ntaye wanje arahari mugabo murazi yuko ejo ashobora kuba atahari waramaze kwakira uwo mwana wawo mu muryango canke w'inshuti ntucumubwira uti akazi tuvuge kahagaze kandi iyo nibanga ryamwebwe muba mwubatse mwe abavyeyi muba muriza abo bana kandi iyo hatanguye kubona hariho nk'ikintu gihindutse mu rugo wa mwana we yihutira kuvuga ati kumbe bwa bundi bambengeye mu mpisho baranyase none batanguye kubinyereka buke ha mugacu usanga wa mwana kubera ko yabatinye canke kubera ko nyene yagize ivyo bintu amakuru aca atangura ko yatanga mu muryango iyo yavuye canke n'uyu mundi muryango mwegereye ati aha ntimuzi mwayo ngo wowe ukuntu mbayeho nabi ugaca usanga wewe uzogenda kubimenya ibintu byarapfuye waduga ruguru bakakuraba nabi nabo mwahora muramukanya ugasanga amuhuye aca yimyoza ntumenye ibyo ari byo kumbe ni yangorane rikiva kuri wa mwana wakira hama ikindi naco hariho igihe twebwe abavyeyi twumva yuko tworera batoyi bacice tukarera abana mu muryango ugasanga n'abana ufise barakwankiye bakakwankira bakakubwira ati papa mama turavye situation turimo nta wundi muntu dukeneye ko mwotunga ngaha kandi abana bamaze kukwankira ndumva yuko umenga nta kintu na kimwe worenzako ni kwa kundi nyene uzuracisha ukavuga uti nukuri muragerageza murabe ko yoronka abo bana ico nzoza ndashobora nzoza ndagikora kuko rero muri iki gihe abana bacu baraciye ubwenge cyane baraswiva cyane barakurikirana ibintu by'abavyeyi hariho abana usanga bakurikirana cyane by'abavyeyi si nkuko twakuze twumva abavyeyi ngo jewe ngo nitongo niguriye ngo iyi modoka ni yanje ngo abana bazorondera izabo oya ubu unyeje mbona biriko birahinduka nyene uko ibihe bigenda bihinduka niko n'ibintu bigenda birahinduka bega ukuguha indaro umuntu mu muryango mwakiriye birashobora guhungabanya ukumvikana hagati y'umukenyezi n'umushinga nawe wiwe yego cyane birashoboka ku gihe hari igihe usanga je n'umushinga nawe wanje tutabihurijeko urumva iyo ni intambamyi nyene ituma bitangura kumera nabi mu rugo hari gihe jewe mba numva yuko na jewe atamuntu no kwakira yaba wo muri famiye y'umugabo canke yiwanje canke naho gasanga no kwakira abo muri famiye yiwanje abo muri famiye y'umugabo kamenga ntibo bakwiye kuza kubaho niyo nayo nyene ni intambamyi
hama handi naho ugasanga yegome twemeye twabakiriye bagaca rero bisanga ni muri bwa buzima batari biteze bashaka kuba ndabakiriye bavuye rugura akagatije ko mponyo y'Ibujumbura aha nugusayangana nukumesura gahuzu kanje nkakagorora mba mu nzira imwe amatara n'amazi televiziyo ngijya nzova ku ishuri nce nshika nsanga bafise umuko abakoza abayaya n'ababoyi nshike mfungure n'agasahani sinkure nce ngenda muri sara kaguru nshire ku kandi abana baba bahari barabigisha kwatsa n'amateleviziyo n'amashene agezweho niki ati nce shira kaguru ku kandi ndabe televiziyo numvise ndushe cenja kuryama urumva rero nk'ibyo twebwe twatwiriwe kwirukanga uzi tufise umuntu utunze mu rugo aciye ubwenge ashobora kubwira abana ati iga ryama muhave mwiga ati ndabe n'ababakozi badusigira yuko ibyo bababwiye ko bakora babikoze ibyo wewe ntabahari urumva nawe ushitse ugasanga n'uwo muntu wari wizigiye ndafise muhira umuntu akuze ataha kare arashaka kundabira abana arashaka kuraba ivyo mu rugo ugasanga n'ivyo mu rugo birononekaye kandi uwo muntu wari wizeye arahari mu bisanzwe ntaca abanezwa ivyo byose rero usanga bizanye ingorane mu rugo ugasanga mutangwe gutana kw'imirago n'uwo mwubakanye ngo ujya niwe wamuzanye ngo arabye ariko aragira undi ati niwe wavyemeye ivyo byose ni intambamye usanga mu rugo yego Blaise Zerimana nk'umuhinga mu bijyanye n'ikibano ukwakira umuntu wundi mu rugo rw'umuntu ahawe indaro y'umwanya muremure niyo twafatiye ko kuba aravuga ati ubu uje kuryama ije akagenda we ntacyo binini bishobora konona uno munsi ubona bifise ingaruka izihe ku miryango yamwakiriye cyangwa ikibano kibegereye ego ingaruka zozo sinova ngo ntaziriho cyane cyane ingaruka mbi kuko ivyiza nta kibazo biba biteye ajyanye kandi ivyiza birashobora kuba bihari biriho bitegereza kubaho byovyo mugabo hajya ivyiza urumva nta kibazo cyavyo intambanye mbi nizo ziba ziriko zironona ego naco gituma ngira abantu bakunda kubona cyane intambanye mbi gusumba ivyiza bishobora kuvamo bavuze ati ingaruka zoba bizana ahanini abari umuryango umugabo n'umugore rimwe bafise abana bato cyane bakuze kandi bafise ukuntu organize cyane batunganya umuryango basanzwe bafite iyindi migenderanire hagati yabo cyaba bafise n'utundi tuntu akana kariya badahuriza ko mugabo ugasanga barabanye ko nyene hari utwo badahuriza ko mugabo akabana ko nyene rero iyo maze kuza uwo muntu bica bivana kenshi n'uburyo yajemo hari usanga ari umugabo avuga ati ngira nzane petit frère canke mu niece neve mwishwa canke uwundi ugasanga yamubwiye ati ngenda muzane umudamu akavuga ati oya kubera imvitsi nizi umugabo ati oya ahubwo azozejo araje umva mu faso niwe ntibabihurije ko mugabo ati ntizofata ingingo umugabo nyene araje urumva ngaho umubano yuko uzoca utosekara hariho nabo atabanza no kumubaza cyangwa mubwira ati ahubwo sasi igitandari ari uwafatsa kandi ntazogenda vuba cyo gutanga kaminuza ivyo nibiba yego n'abafasoni nuko nyene hari ababazana batabanje kuyihuriza ko neza no mushinga nta urumva aho intamba ziba inkwirikizi imigendanire hagati y'umugabo n'umugore ikitosekara nk'umufasoni yabonye umugabo yagize ico batagihurije ko nawe gaca agomba kwihora mu wundi buryo ngo usanga ingingo zose umugabo azozana nazoba ari nziza umugore agombye kuzikwanya rero urumva muri organisation de la famille bizoca bitera ingorane ibaze wa muntu aje kubaho umugore atamwifuza kandi hajya abafasoni kenshi ntawe idea nibo bagumana cyane nibo bamenye cyane ibyo mu rugo nibo bagumana umwanya muremure nabo muhira arabakora ikibi aca mukorera ikibi nyene avuga ati reka ndabingire ndamwomora nimba mwimwe byo akagikorera wa wundi yahinda rumva gyashapa afitiye umugabo cari kwa kumuntu ko yaje yego izindi ingaruka no vuga ni ku butunzi yego kuko urumva mu muryango mwahora muri bane mukaba batanu habwirizwa kuba iciyongera iyo rero uburyo
butajanye urumva muzoza kugerageza gusangira vya bindi naho ntibikwire ni bimwe vy'abana yavuze usanga abana baco bavuga bati ntitugihaga canke turyama dusitanye iki baca bagomba kugira pression ku bavyeyi babo abavyeyi n'abana bacu bavuga ngo icyo abana bavuze ngo ngo ntibakorako ibyo yavuze icyo abana bavuze ni ngombwa ngo umuvyeyi ashashira mu ngire icyo umwana yavuze ya nawe nivyo nitwo bihurizako kandi bipfana n'ingene wareze umwana je ndazi narigeze kubona akarorero umunsi umwe imodoka umuvyeyi yari imbere umwana ari nyuma yicaye nk'uko isakoshi y'uwo mwana agiye kwishuri ringa hama baza barifti aramuhagarika hama umuvyeyi arahagarara kugira inguze wa muntu arugurura urumva hari isakoshi impande ya wa mwana bati oya hari isakoshi yanje ntiyinjira umuvyeyi ngo wabibonye ngo yavyase none wumva umwana ho haje ngo babane wundi ho urumva n'ingorane izobivana bica bivana rero n'ingene uwo mwana wamuretse ingingo abana mu gihe serugo na inarugo bafashe ingingo baba babonye yuko gikenewe kandi bishoboka ico rero ntitugihurije ko yuko abana ntikibuje yuko abana baguhanura bakabwira ati iki niki mugabo sibanza gufata ingingo mu rugo mu gihe mubona yuko bikenewe Blaise uvuze yuko ati hari igihe ryashavu umukenyezi afise kubera batavyumvikanye ko n'umugabo aza kurisuka kuri wa muntu atunzwe ugasanga ni waciye afatwa nabi muri ico gihe mbega iyo yavuye hazokwirikira iki ni umva ni zanzangano nyene urumva kuko urumva banamubaza iyo yavuye ati mbe hagiye habaye gute ubona amatelefone yaraje arateganya ati meruka kujya hirya jani ingorane abandi bafunguye ibintu byo banekeye kandi nabo bitari ababigira gusa usanga bya miryango ati umva baca babishira ku muryango wose yaramwakiriye mugana igikoko watangura kubihanahana amakuru arazubuko yoroshe ati hariya n'ibikoko uriya mwana amufashe ukuntu mu muryango wasanga ntateko gifise ntaco kivuga kandi kubera byavuye kw'ico kintu nyene cyuguha indaro uwo muntu hama uwo mpfasoni nawe agaca agomba kumufata nabi kandi ivyo ntaho bishigikira kuko uwo mwana wewe abaje kwiga cyaye mu bindi nta ruhara bafise mu matati yanyu Nega Blaise umwana canke umuntu ahawe indaro we ntashobora kurenza urugero mu byo avuga ivyo rero navyo nyene biriho hariho hano mu muryango abari utuntu twishi nkuko nabivuze naho usanga hari imiryango umupfasoni n'umugabo wiwe bishika bakagwana mwijoro canke mugabo azaborewe canke umugore yikomporta uku canke iki shavuga ati aho tuzanira umuntu bizogiye ku musozi ibarazo bari udumva utwo n'utuntu twishi tudashobora kuvugirwa hejuru muga dutuma ivyo byose bitera ingorane uvuga ati hako hazuyu hazuriya canke tuje kumupangira canke iki kugira ntazobone twatundi ngo aje kutuvuga iwabo hama ngo batangire kubitubona reka rero tubibutse ko tukiri mu kiganiro Isanganiro ry'imiryango aho turiko turaba ingaruka zo gutanga indaro ku bantu ku miryango ibakiriye turacari kumwe n'abatumire batatu Leonidas Kirombo Serugo Odette Akimana Inarugo hamwe na Blaise Izerimana umuhinga yanonose bijanye n'imibano Bega kanjimera kwa Leonidas Kirombo ari nka Serugo uno munsi ikintu byo kurubona cyari gikwiye kukogwa kugira ngo baba bakiriye abantu bahawe indaro canke baba mwebwe mwagiye gusaba indaro wo kwifata gute kugira ngo imibano ntizitosekara haba huri canke iyo wavuye Ego urakoze cyane nagoma shimange cyane ico muhinga ikaravuga ati ari ujarezwe arashobora kuvuga canke ku ibintu ko bitari sinzi ngaha twogira nk'umwimenyerezo tukabaza nk'abantu bashika nka 50 muri kino gisagara uti mbega ujya mu muntu utunze bishitse agasubira mu bundi buzima asubira iwabo canke ahandi ubwo turavye tusanga mwabanye neza boje mpanumviza bamwe bagira ati kenshi ni gake bagenda bakuvuga nk'uko uri ujya watunze
yaba umukobwa canke umuhungu ni gake hariho benshi usanga barengeje urugero rero barabona ivyo mu rugo mugabo bategerezwa kurubamo uko rumeze bakamenya ko nimba ari urugo rukenye rurakenye nimba ari urugo rwa rusanzwe rimo utundi tugorana hagati y'abubakanye ntibabijemwo bakanavyumva hama hajya umuntu ati hajya umuntu w'umuhinga nk'umuntu yabonye ikintu canke yavuze ikintu arihanagura ku muntu ntibamenye n'icabaye rero umuntu atunze ya munyeshuri canke umuntu akuze ego abari mu muryango mugabo yateza kurubamwe uko rusanze kandi hagereza ntatume rwose ubirima cyane mu migenderanire cyane mu mubano hagati y'abubakanye mu rugo rero ndasoje kuvuga yuko ati yaba umukobwa canke yaba umuhungu ahawe indaro bagenda batavuga uwo muntu abatunze uko ameze bagenda bongera ko utundi n'utundi hagati y'umuhungu n'umwigeme n'ubu hashobora kuvuga akoresha indenzarugero byongora nkuko nta biharuro nyene ntagize mugabo oya ni mu kibana ivyo wumva canke ivyo mubayemo bo uko tumeze abagabo canke abagore hari abavuga ngo abagore baravuga cyane baravuga cyane kenshi rero n'uwo mwigeme atunzwe mu rugo kenshi ngo niwe yoba agenda arinda ava mu rugo bamutunze bitameze neza ugasanga nubwo rimwe ntasezeye nahasezeye ntagarutse kuramukanya ati mwarakoze mwarantunze ni akatima nikakubita ngo aragaruke kugira ngo ashimira bamutunze ko baramufashe nabo bamutunze mu bukene bafise mugabo baragerageje rero muti icokogwa je ndabona yuko uyu munsi iyo novuga nti iyo miryango ibiri uwakiriye uwo mwana n'uwamurungitse hoba kuganira kuvugana hoba kuvugana mu ntango n'uwo mwana atarashika bakamurungika bavuganye kugira ngo vyaye bazo bishobora kuba hagati y'umugabo n'umugore bamwakiriye ntivyibonekeze ntibihabe kuko mwumvise yabivuze ati hariho umwana aza uyu munsi bayivuganye mugazo umwana arashitse kuri umutiteguye mutaranse naho muzoshaka amatera kugira ashobore kuryama kuri ubu mushaka kuba mugeze mu matariki ya 20 mutagira karase yo gakwiye byiza nuko rero hoba kuvugana hagati yo miryango ibiri umwese ukamenya uti konje kwakira umwana kandi amwakira muri uryo nzobikora gutya uriya nawe ati nzomurumika twavuganye ashikira ahantu heza ikirombo ko bavuga ati haga imitima kandi iryo nijya abarundi bavuze agashiza aho kamatera ahabona hashoboka ingoraniri haga imitima mugabo none umuntu ntakeneye kubaho neza nibyo ni twavuga umwana ashobora kugira ati none tuje kuryama gitanda turi bane twashobora kuryama turi babiri canke batatu umuryango hariho novuga nti condition minimale kugira ngo umuryango ubeho neza urumva muri ico gihe ntawoca novuga nti amirego nabi cane ngo atunga barengeye rero hoba kuvugana ikindi mbona nuko uwo mudamu cyangwa umupfasoni n'umugabo wiwe nabo nyine bo babiyaza uko mwabyumvise aravuga ati aho kuzana musaza wawe reka nofumanzana mushikanje umwese agakwega yikwegerako nico gituma rero hoba kuvugana mukaramuti none uburyo dufise burashoboka yuko twotunga abantu indwi canke twotunga bane hama nibaza ko ikiganiro kihabaye rero n'abana naho twavuze tuti rimwe bashaka yuko bogira ijambo mu rugo waheze ukabumviriza buhoro sinovuga ngo bofata ingingo oya wobumviriza kuko nabo nyine bahecho boguterera naho uri umuvyeyi ntibonezerwa babuze ico bafungura kubera mutunze abantu benshi ntibonezerwa baronse babuze kuntu baryama neza kubera mutunze abantu benshi mari gushobora gutunga umwe canke babiri aho gutunga bane yego ariko kiro nozeye uyu muhinga Izerimana ahiye kuvuga ati hariho n'uvuga ati reka shira kamatera hagerashitse kandi ntazogenda vuba iyo nyifato y'umugabo yafashe iyo ngingo uyibona gute muri ico gihe jewe ico sinogishikira naho yari umugabo nka jewe sinogishikira imisi yose ikiyago mu rugo hagati y'abaka n'ikintu gikomeye cyane ntiwoza uvuga ngo biteza kugenda uko oya mutegura aho gufata akanya muganira umubwira uti aho uraho uya mwana iwabo kwa mwene wacu biragoye ubuzima buragoye ntiyoshobora kurihira umwana we mu ishuri ntiyoshobora kuronka hamuryamika
reka tumuzane ngaha mukabivugana ega bishobora kwanka uyu mwaka ukurikira bigakunda bishobora gukunda rero bovugana uwo mupfasoni wo mushinga ntaye wiwe kugira ngo barabiko by'ukuri bafise ubwo buryo bukwiye gutunga umuntu aho bomushira ntibitera ingorane mu kibano hagati y'umugabo n'umupfasoni wiwe hamuretse yuko hoba ikiyago ingaruka kandi kuri iri jambo ry'umuhinga yavuze ati hariho umukenyezi usanga kubera yaje batumvikanye ishaba cyo yarirunda kuri wa muntu atunzwe bobo abo bakiriye abantu bogira indi nyifatigiye kugira ngo vy'ukuri kwakira umuntu ntibatibera igitsitaza hajya rero hari ikintu gikomeye cyane kuko hajya iyo mubana mu rugo mwamusangiye byinshi uwo muntu sinzi Vestine ushaka usanga ico no kwita relation nk'umugabo n'uwo muntu mutunze canke imigenderanire ugasanga hari ibintu bigoye kumenya neza twama twabibonye ugasanga umushinga ntahe atunze mutoya w'umukenyezi wiwe uca rimwe rimwe uraturumba ibikurikira mbere simvuze ashobora n'ubundi muntu atari cyo bapfana aho rero nico gituma ngira nti baheza bakabanza akavugana neza kuko ushobora usanga hajemo izindi ngorane bo batabiyumviriye bwa mbere bashimvira kumutunga ni kuraba rero neza bakabica hirya no hino umwese akamenya ati nkora gute mugaje ndumva yuko cyane ico kiganiro ari ikintu gikomeye cyane hama bakaraba nabo bantu ico bagiye kubafashisha uko ega hajye umutunzi baje uje kumufasha kandi nawe abaje kugira ngo ubucuti bubandanye yego uhawe indaro we yokwifata gute ko twumvise ko nawe nyene ashobora kuba iryo soko ryo kutumvikana mu rugo yego tubona ko rimwe muri abaca bifata ukundi ko twanabivuze besha banabivuze ngaha ujya hawe indaro myako hawe indaro akamenya yuko ujya tarisenanye n'abamaraso mugabo ni inshuti barafise barahamagariye kumutunga kumufasha kubaho mugana nawe agira ati yigenga ubuntu aje mu rugo atavukiyemo atakuriyemo ntazi neza ibiri mu rugo rukuntu vyifasha na cyane imwe twavuga za relation ntazi kuntu umubano kuntu wifasha ntazi novuga nti uburyo buhari kugira ngo bashobore kumutunga ubutunzi ko tubavuze ko bifise inkurikizi ku butunzi rero yoheza akigenga ubuntu ivyo aronse akavyakira hama akagerageza akagira umubano mwiza ntaze kuba ingorane mu rugo yego ko tumvisa ko turakunda kumva ko vyabaye ugasanga yateye ingorane mu rugo agatebubakanye inarugode yavuze ati ugasanga yibereye kuri televiziyo hariho imbaburira kirakata kintu kiriko canke yanazigiye umenga ntibimurabo uwo muntu hari ico yoterera kujyana n'udukwa twa mu rugo nabivuze ubu umwana ari mu nzu ntaba ari kimuga ntabaje kurera amaboko nawe je nobona isahani iri ku meza canke mpeje gufungura kaca nindira umukozi ngo aza kwitora no mbone impuzu zo kumesura z'umwana bantunze nkafise umwanya sindabikora gucishaho umukubuzo mu nzu abantu baje gufungura ariho byonanira muga rero ndaguye ndagarutse hariho nabandi bavyeyi usanga bashaka gufata umwana nk'umukozi batamuhemba genegeze kubibwira umutoza kubifa n'umuntu ndambwita aho bajya abana babakuye ruguru uje kubasomesha amashuri niho bazanye uje kubagira abakozi bawe byari byagenze gute cyo n'uyu munsi ngira kashari mu mutima waguma yambonye arakibuka yari yabafashe gutere Unidas umuntu wewe wasabye abana ruguru ku bavyeyi babo uje kubafasha kwiga amashuri Bujumbura mugabo gusanga misi yose agiye ku ishure abanza gukora twadukorwa twako turavuga avuye ku ishure uratwateza kwiga nyuma y'umutaga mugabo ntumuye akanye kuruhuka aho uraho genda ubanze umesore zijya mpuzu urumva rero ngaho muri ico gihe n'umuvyeyi ntaba vyifashemwo neza ntihandi baca bagenda baramuvuga ati ujya n'igifu yadutunze nabi ntaco yadufashe nabi muri ibi nabiriya rero ku mpande zose baba bavyeyi kambere nabo bana umwese yemenya yuko
atunze umwana atari gwe mugabo ari umwana mu bandi ari umwana afite agateka kiwe uteza kugaharanira n'uwo mwana akamenya ukuntu yejeje guheza akifata utwo dukorwa toto niyo kudukora bwaco twomugira yego Odette Akimana ngarutse wawe ikibazo ni icakindi uno munsi ni iki cokogwa haba ku muvyeyi yakiriye umwana canke kuri uwo mwana ari muri urwo rugo yokifata gute kugira ngo umubano ntutosekare kuba yarakiriwe muri urwo rugo. Yego murakoze cyane icokogwa nkuko umushinga ntaye mugenza njeje kubivuga ni ca kiganiro nyene cyo mu rugo kuko cyo nico kizana byose nico cubaka n'urugo mu gihe mwabiganiriye n'uwo mwubakanye mu gihe mwakiriye n'uwo mwana avuye hanze mubihurizako araba gito mugabo bitabavuyeko birashika akaba gito bitabavuyeko muri ico gihe mwebwe ntimwita kw'inkubiri mwebwe babiri ntimutana kw'inkubiri kandi muri ico gihe naho iyo mwaganiriye mwe babiri mwubakanye mukongera mukaganira n'umuvyeyi wuwo ashaka kubaha uwo mwana mushaka kurera ibyo biragabanya insako mu miryango kuko barahari igihe dusanga wa mwana twakiriye ari we yaje afise ibindi vyiyumviro vyiwe mugaga gasanga ntibihwanye na gato n'ivyacu nivyo twaganiriye n'umuvyeyi muri ico gihe iyo mu rugo mwebwe babiri muganira na cakiyago ca wa wundi muvyeyi wa gatatu yabahaye umwana muguma muganira muri ico gihe umwana muragerageza vyanse akaba ari karamenya ko biriko biranka bikunda akamenya biriko birakunda muri ico gihe nta ngorane zihaba mu gihe rero hatabaye ikintu bita kuganira nibyo usanga mu rugo cyane cyane twebwe abakenyezi nitwe bikunda gushikira cyane kandi burya baravuga ati abakenyezi turakara nibyo turakara kuko hariho igihe imitima yacu yakira n'ingoga mugabo ntibumba ngo igumye sico kimwe n'imitima y'abagabo umugabo arashaka kubona ikosa akaribika ati reka ndindire uwundi munsi n'iryasubira kuba mugato bw'abafasoni nibaza ko ari bake ni bake ngira si ubona aho nyarashitse yego ni sinzi ngira n'indemanwa yacu ikindi naco mumvuze ati umuntu twavyumvikanye ko tworaba tukaba kuvugana mbega waje wewe bitumvikanywe neza mwo mufata gute kugira ngo nawe nyene kuhaba ntahabe mu ngorane muri ico gihe ni bya bindi nyene bitangura muri zuguruzuguru utabona igihe nigihunda hari igihe imana ibijamo bigakunda mugana ikindi gihe ni gake bikunda gukunda kuko urumva erega nyene ega byose biva kuri ya soko yo kuganira nta kiganiro cahabaye ego umushinga ntaye yaje akubwira ati umushikanje araje kandi aje gutangura universite umwaka watanguye kandi azoba ngaha nawe hari igihe wewe umupfasoni kuko abashinga ntahe barafise ibanga ryabo ryo kuraba ibintu binini hariho utuntu tujya tuntu duto turabwa na twebwe abakenyezi umushinga ntahe wanashaka arashobora kuguha mime iyo stock uri kuravuga arashobora kuyiguha mugabo we muri iyo stock ukura hejuru manura hasi kubera hariho utuntu duto two hasi badashobora kumenya rero wewe iyo biravye ukavuga uti muri aba bana dufise hamwe twokongeramwo wa kabiri canke wa gatatu bizotugora gufungura mugabo umushinga ntawe wewe wabaza ati je nakwijije muri ico gihe rero uciye wumva umushinga ntawe wawakubwiye ati ejo mushikanje azoza nta kintu na kimwe mwavuganye wowe uca utangura gusanuka hajya keshi dukara kubera tuba hariho je nibaza ko keshi niyo dukaze nta mutima mubi tuba tubishizemo hariho utuntu twishi tuba turiko turiyumvira tubona twahora ducumbagira ubuho tuzoca nakakandi kahora gacumbagira kazoca gakenyuka ntabishira nk'umutima mubi wo byose birajamwe hari n'igihe acavuga ati abana banje ndabishe noneho ubuho nahora negeranye uku nkabigenza uko ubuho ko hajemwe urya anye sefini karabaye gaca rero avuga ati je rero ko tutaganiriye atakimwe yambwiye nawe aca atangura gushiramo nawe akanyarika ego uyu muntu ahawe indaro nawe yogira inyifatiye uyu muntu ahawe indaro kubera yashitse
bwa mbere twamwakiriye nabi erega nawe acatangura kuzarigwanira hirya no hino kuri za telefone nyene twavuga ati yo mwaransutse mwanshize mu muriro ntaho ndi naha na twatundi dukeya turonse arahakana ko ataco yigeze aronka kubera yasanze nyene turi muri kandi hajya umuntu iyo yakiriwe mu bugwaneza erega byari bikwiye ko ari twebwe twari kumutreta tukamwakira neza mu gihe twamwakiriye neza nigake usanga hari n'igihe nyene najya amabanga yo mu rugo abari ayafuka iyo wamwakiriye neza muga iyo mu gihe yasanze nk'ubagashobora gushika wa mushiki wa muramukazanje arashitse kubera ko umugabo yabimbwiye ari karamanuka asanga nirabiye hari nahaza ndamukije ncangira canke nkagira nyene haji ukuboko kuramutsa neza shaka ijisho ngo rikuraba neza uraribona muramukazanje kubera ataca avuga ati ko ndavye nabi aragenda akadepoza utwa yazanye maga akavuga atahahana ati cuka ndabona ko atari ciza ubwo nyene message ntajya mata yitanze ni nkuko rero iyo yakiriwe neza baramubaza ati washitse amahoro ati yego me nashitse nukuri banyakiriye neza bari bamfitiye igishika ruguru bumva barose message nziza nawe wa wundi aje arose message nziza ko twamwakiriye neza aho acatangura kubona ko ari muhira mugabashitse agasanga umunwa ugera hariya iyo niyo sinye ya mbere itangura kumwereka yuko ugo rugo yaruzemwe batamukunda kandi batazigera bamukunda Blaise Izerimana umuhinga mu bijanye n'ikibano uno munsi gusaba cyangwa gutanga indaro byari bikwiye gukorwa gute kugira ngo ntibibe isoko ryo kutumvikana mu miryango Ego murakoze kwico kibazo n'abagenzi banje numvise bari baragiciye hirya no hino ikintu ca mbere cyo nkuko nabandi bayivuze nikiyago mugabo ndaguye ndagarutse hajya hayaga bahora basanzwe bayaga ico nico bintandara ko bayaga kandi kare wasanga ariho basanzwe bafise n'utundi n'ayandi matati batajamwe ngo bayake n'uwo mugabo kugira afata ingingo avuga ati nta nivyo ndamubwira yashitse hano usanga ari ivyo nyene avuga ati nanda yimubwira ndazi ko atavyaza kwemera navyanye ntiyavyemeye biva usanga biva kumvo nyinshi ego bwa mbere hoho urumva no kuyaga n'ikiyago nimba ari umugabo agomba kuzana muri umunawe canke wafaniki kenshi bazana abantu mu muryango bo biyaga n'umufaso niwe bakaraba bishoboka nibidashoboka kugira ngo amwakire yavyemeye avuga ati ibi birashoboka ibi navyo nyene ntibishoboka babivuga ni kumbure n'abavyeyi biwe ikindi naco imiryango yo no bivuga gute yo menyana ubwa mbere kuko hari aho usanga haje mu ugasanga numwishwa mugasanga nko umugore nta nuwatsi usanga ni yona two ivyo kenshi bibiri bujumbura ugasanga ntaraja iwawe umugabo na rimwe ntarayiki no kuvuga mubona nk'undi murundi wari we wese hoba bwa mbere ubucuti bushitse nimbo uzi yuko waje mu muryango mukavugana n'umugabo ugasanga murazinanye n'abandi bo mu muryango ku buryo hageze guterera kwiki na kiriya bikazotera ingorane mu gihe rero bamwakiriye nibamwakire nk'umwana mu bandi baje nk'undi muntu bo mu muryango basangira ivyo bafise hama ivyo badafise navyo babiri yuko navyo baba bafise nyene kuko ari abaca bagomba umenga bagomba kugira uruzitiro aba n'abana banje n'umupfasoni wanje n'umugabo wanje uyu nawe niwo dutunze umenga ni inka cyane ikindi gitungwa nyine bishitse ngaho uzana umuntu ari ngaho nyene yaje nk'ingorane mugiye umuke mwakiranye urukundo nawe nyene arisanga akabona yuko ari mu muryango kandi naho nyene nawe nyene bivana uko umuntu yarasanzwe ameze rega bose ntibaba bameze kumwe hari ubusanga n'abavyeyi yahoragora n'abavyeyi nakare ashitse urumva biragorana yuko acahinduka uko nyene rero nk'igihe usanga mutari munazi munamuzi
ugasanga nta bwa bucuti mwahora mufitaniye ngo umenye ati bariya bifata ubimeze uku nawe wewe uri umufasi ntuzomenya umwakira nuko ntuzoba ingene n'ubuzi ingene ameze. Blaze none uyu muntu nawe yo kwitwara gute kugira ngo nukuri kumuha indaro ntibibe isoko ry'injyana? Ego nico nagira nje ko nawe nyene ashitse mu muryango ubwa mbere haba ari umuntu akuze kisa abana bato umuntu afise amaso akabona umuntu afise amatwi ko yakumva bisaba yuko mu minsi ya mbere gihweza akaraba umuryango nyene ubayeho akaraba nimba bafise ibibazo by'ubutunzi akabibona akabona yuko ari byo azoronka n'ibyo atazoronka nimba bafise ibindi bibazo hagati y'umupfagabo n'umugore cyane n'abana niki ivyo akabibona akamenya ingene avyigenzamwe mugana aho nyene ntace yifata nk'umukozi canke uwundi wese w'inyuma naje mu muryango nimba ari ico ashobore gukora agikore naho icyo adashoboye naho akireke ntiyiyumve nk'umuntu w'inyuma numva ntuze ya Audace Leonidas Kilomba yavuze ati yigengesera amenye yuko ari uw'inyuma atari wo mu muryango ego nivyo mugabo mu gihe cyose atazoba ari isanga yumve yuko ari umwe mu muryango ni bimwe nyene ucu usanga gumana amasoni rimwe abyamana umutima ahagaze ngo baranyica ni bimwe yavuga ati yasamaye inkoni kuzikika zigira bati ahazira ibara riragwa na karisi ndo umwana wiwe sino yuko haba gukora ikosa n'umwana arakora ikosa niki ikibi nuko byama misi yose ugacumenga nyene ni yabaye habitude yabaye ingeso yabaye akamenyero kwiyumva yuko ari umwana mu bandi hamari ikibazo afise akagihanuza akanyuma ndabona yuko iganira bisa n'igomba guhera akanyuma nagomba gukebura abashinga naye ba Kirombo bavuze bati abagabo hari ibintu byinshi bataraba no kuvuga mu gihe wamuzanye ukabuzi yuko mutabihurije hariho abavyanka atari kuvuga ngo ubutunzi ngo n'ubutunzi cyanye iki ari ukwanka nyene avuga ati we nta muntu wo mu famille yawe azofusubira kuza umugabo naka konga tarimo konga ati ategerezwa kuza agaca baho nabi nimba wamuzanye uzi ko bimeze uko nawe rika kugira sindabibazwa wite urabo umwana wazanye ingene amerewe kuko ara usanga baragowe kabisa avuga ati nabuzi yonje mba naragiye umugabo akaza mwijoro akavyuka agenda ntigera amenye ngo ntiyafunguye naza aramuha umwanya nayo nyene baganiye none bimeze gute yitwara ukugira ukuntu n'ubu kuko abari abantu bakuze biyumvira bashobora kugira ico batereye nabo nyene. Yego murakoze rero no kuri izo nterano zanyu duciye dusozerera kino kiganiro cy'uno munsi. Reka shimire abatumire Leonidas Kilombo wakoze kwitaba ubutumire. Murakoze cyane dutunga nkuko nyere tubasaba ko botwungira ubumwe ko batwizeye natwe twabafata ko baduhaye mpama ntuvuga ntibitsitaza canke yamananiza batwungira ubumwe ahubwo. Yego urakoze. Odeta Kimana inarugo wakoze ku nterano zawe mu kiganiro. Ego namwe mwakoze kudutumira. Ego dusaba yuko nubwo abariko baratwumviriza caye badukurikiranye gutunga abantu mu muryango usanga bigoye bashiremo agatege kuko n'umugenzo dufise mu Burundi kandi mu Burundi dusanga dufise amikoro make tuva mu ntara zitandukanye zitarimo n'aya mashuri abana bariko bariga aba turiko turafasha nibo Burundi bwejo rero bashiremo agatege cyane nterakamo ingo umupfasoni n'umushinga ntahe imbere yuko bakira umwana nibabanze baganire hama baganirize n'uwo muvyeyi bishobotse bakanamutumako akabanza akabona ati aho tuzotungira uwo mwana naha hari haba telefona ati nzokurungikira umwanya akabihereza ku telefone n'uwo muvyeyi akaba ataranashika naho uwo mwana we wazo rero natera kama abavyeyi turiko turakira abantu mu miryango yuko hoba ikiganiro hagati y'uwo muvyeyi akurungikiye umwana hama n'ikiganiro hagati ya mwebwe mushaka kwakira uwo mwana. Urakoze Blaze Izerimana umuhinga mu bijanye n'imibano wakoze ku muco wagira atanga muri kino kiganiro. Yego mwakoze nanje akajambo kanyuma no vuga nti hariho abantu usanga bari ruguru bakibaza abari Bujumbura bose ngo carakemutse amafaranga ni jya nayo kavuga ati
natukurungikira umwana umwe babiri nta kibazo mu gihe rero abaruguru baba bakuze abavyeyi babazi rimwe rimwe babe babaza neza bumviritse babone ko buryo hari aho usanga bubura bikunze ukagira icyo baterera nimba ari uwo mufuko w'iki bimbuye iki bamenye gushobora guterera kugira ngo wa muryango ntuje mu bukene gose kubera uwo mwana waba hari babandanye bafashanya hama urukundo rubandanye rusasagara. Reka tubakengurukire tugira duti na gahwane.